babwire Simbizi kiri kuna Double J. babwire ko nakuguriye Simbizi. babwire ko nakuguriye ivyunguka. babwire ko je nakuremeye. Bagiye mu Rwanda. Zase ko wihangana higana. Kwembo ninyama. Je nibwa kana. Uyibutse iki Simbizi? Ngene kiri kuna Double J. Bagiye mu Rwanda. Bavuga ko bavazwe nawe. Yago. Abazimana inyama bacaravye bagera. Bagi inyama yago yabahaye byatunye. Nababonye bona. Nabibonye n'impene pe bara. Kubera inyama. Kubera bansakagaye. Kubera abanyarwanda urazigende baca bavuga uravyibuka ivyabaye kuri ba Bruce Melody nabande baca bavuga ngati ngo bonye niyo bagize live. Yego. Ori nivyo bakora si live. Ni semi live. Barabibonye kwa The Ben. Kwari kwivuga amazina. Baramuvugiriza. Kubera yari afise ingo live Ben yeko ramuvugiriza. Oro ingo ntigira semi gira full live. Habari ura baking akagira baking byose. Mugabo vya Christopher ama baking warayumva utabona uri kare yamugirira. Umva ko yari semi. Kandi muri semi urashaka no kwinumira ugahekenye Jojo. Kandi ndabantu. Donc ibitenge bitatu nivyo nakoresheje. Kimana yigwije 214. Yego. Ayo mafaranga yarungitswe na Mario Balotelli. Igitenga mbwe yateke nkware mwijabe ku mugore wanje. Kimanikwe. Kwesha aho nyoko na Big Fizzo. None. Jesus is Lord. Ikindi gitenge. Cyaguzwe n'uyitwa Alexis Serugo. Yakiguze iraki 5. Ikindi gitenge cyaguzwe n'uwitwa Andre. Baba mu Burundi abo. Urabyumva? Baba hanyina. Kirese Balotelli wenyene aba muri Canada. Mugabo nabone bucaza cyo gitenge uzobona. Niyaza tuzogira interview cyo gitenge agifise. Kazwa TV. Yes, bakunzi ba Kazwa TV reka bahikaze. Banzubwiye meilleur vœu. Mwaka mwiza. Mwaka mwiza. Nanavuga umwaka mwiza ntana nabaramuze. Hari kuva waramukirije. Ahukanywa na energy vraiment. Nwe gashangirene. Uvuye mu kazi. Oya. Eko n'urugendo. Urumva maze. Cyangwa usanga ari kiki. Le 30 guhera le 30. Le 30 naraye le 30 buca le 31. Nari kwa muri rya concert ya Fizzo na Fizzo na We Love Music na nari muri show ya Fizzo We Love Music na bari noji ushika mu gatondo. Le 31 buca ari le premier. Nari muri église. Nari mu rusengero vraiment. Video zirahari ego. Nari muri église. Umukozi w'Imana anyerekwa ko yuko ngiye gukorera cyane Yesu muri 2024. Uwo mukozi w'Imana ashobora kuba yavuye ava mu Rwanda kweli. Abo ni babandi bavanga ngo Abanyarwanda bari benshi kweli mu masengero man. Baranyeretswe ko. Oya hari abantu batamenya umuntu bakabona isura bakabona ati isura ni sawa. Oya nivyo ndafise umuhamagaro wo gukorera Yesu. Kwanza ninde yakwakiriye wewe? Kunyakira he? Aha muri Kazwa TV. Wewe? Bandanya na presentation yawe. Reka ndabe ikaze ndabifurize ibi vyiza mwese muri ko madukurikira. Na don't give up. Ndababwire ati don't give up. Abantu bashaka ko muri ko murabivamo Simbizi urabibona. 2024 ngo ntashobora kubivamo. Narinzi ko Margaret Circumstance ntashobora. Narinzi ko 2023 nzobivamwe mugabo nasanze ahubwo 2024 nuko. Ahubwo jana nabonye amafoto Simbizi ugomba ugira intoze. Afagire. Bajyana ariko uya muntu bari gusengera mufukamanye ninde? Oya. Katwa twabibonye tukihorera. Uya muntu barafukamye. Niye bazoboniye ntaho byazamenye neza ko ndamutahije. Yitwa nde? Ndamuzi ngani ntoze. Mama mwamikazi? Ngani mama mwamikazi. Mama mwamikazi bigabe. Izo foto wazibonye? Manje nabibonye. Bene mama wongerekera gusenge. Yego, wayibonye he? Mama ni pastor kwa. Mama none navyo waruzi? Oya.
ni pastor akaca byara umuntu uze nkawe kwe hari ingorane none yarahombye none twese ntiturabi Imana abana b'abakozi b'Imana niko byama bimeze na shitani suwa Imana wayereka ntiyarimwe n'Imana ubundi ngira uri muri wa mugwi nyene wiwe simbizi wase mavumba imeze gute ni fresh 2023 yari imeze gute kuri wewe 2023 yaheze mfukana wavuze ngo waruzi kuzobivamo bo en fait nari nzi yuko ibintu bya entertainment nzobiheba bizoera na 2023 mugabo ahubwo nza gusa umwaka urangira dutanguye donc utanguye ahubwo ari duhe show nk'itahoro du urazi impamvu ubu biriko biraza hari ibintu byinshi biriko birahinduka wabonye nk'iki cyahindutse uno munsi simije tutaja kure hari abantu bavuze nabi hari n'abantu bavuze neza mu bavuze nabi bon je crois ni bon reka twumve hari abantu vraiment wavuze ntari niteze kuronka moni ya fleur da fois passé yarashimiye abantu amambona yagushize mu bantu yashimiye koresha umwanya yaciye yandika ngo aho hantu ngo harimwo nimba yavuze ngo harimwo inzigo sinzi kintu yavuze ngo kiri koresha umwanya yaramushizemo yego nakoresha umwanya yaramushizemo rero we baramfasha Monia n'umu entertainer wiye bitahuye gute Monia n'umu entertainer bya vrai ndababwiye ati abaririmbyi kazi bahari bya mukobwa wa mutinyi bya vrai arazi byarimwo arashimira warigeze bona yisigura oya vrai wisigiye byose babipfuye kandi arazi byarimwo wewe nyuma ya poste zabaye ibintu byageze kana yavuze ati umwana yankwa ni wakura point wazi hariho kanda kubwira abantu b'abaentertainer ngaha dufise babakobwa aha no oya dufise abantu babiri ngaha gushika no munota dufise Karabasase na Moni ya fleur aba biracitse urabyumva kubera Karabasase uko umuvuga kose abiprofitiramwe Moni ya fleur uko umuvuga kose abiprofitiramwe yego urabyumva abo n'abaentertainer barazi neza ivyo barimo abandi barabishiramwe inzigo nukwizinda hari umuntu ushobora dufata ari umuntu ushobora kuvuga ugasaba uramuvuze kwiki urabyumva ugasubana gusanze inbox ngo je nayo ngo dupfiki dupfiki ndiko ndakubwira uvuge urabyumva je ndago example nari maze amezi abiri ndiko ndakora akazi kijya concert ya Rinoji with designer Rinoji with designer na Big Fizzo love music na Big Fizzo namaze amezi abiri kwa akazi ko ka branding ijya concert nagatanguye muri October ndakwega aca hazamwe ibintu by'imfu za Miserika na ntuzenya na Some over mix camera naramaze 2 semaines nahagaritse gato muga mu nyuma ndasubira kandi ndakwega urabyumva muri uko kukwega hari amastrategie amwe yagiye araba uramusibira babaje uriko urakora akazi k'abarundi ugacuganywa n'abarundi nyene urabyumva yego impamvu ndakubwira yuko Moni ya fleur ari umu entertainer waramuvuze naramukoresheje muri branding yego none n'ubwa nyuma sinavuze ko ama video yiwe tuzoya project none Moni ya fleur nabonye ko yarimbanye na Big Farious kuri stage oro Moni ya fleur ntiyarimwe no muri list yego ntiyararimo vraiment oya ntiyararimo muri bisigura iki rero ujya mukobwa aritahura yaje nka surprise moi je savais bien ko ari hazobari yego urabyumva je show yayo plan yayo nayipanze yose mukozi kwicuma mpanga plan strategie ngomba gukoresha kugira igitaramo kizokwitabwe amuga ugaje usanga abantu bari ko bagira ama commentaire adakenewe yego ukumva umuntu w'igitaramo ngo cyahombye yego shabara bivuze ngo igitaramo cyahombye ngo hari hagaragara ni waruri oya resi naje mugabe ikintu nabonye cyo hari video wakoze werekana abantu bahari imodoka urumva hari abantu bari baguze amatike bariko baracibwa intege
n'abantu batahawe akazi yego bagaca bagenda ku marezo sosio ngo nta bantu bahari cyangwa namubwiye Starboy ari mu bantu bapostinze ngo nta bantu bahari mu nyuma ndambwiye tunega Starboy fotora kandi ko ata bantu bahari niho yarari amatike ya VIP saa 9 yari yaheze amatike y'umuriyoni yego amatike ya 500,000 17 yose yari yaheze amatike y'ibihumbi bijana sivyo bagiye gufotora muri VIP ko muri VIP stadire samwe barundana oya nemwe biri hajya indi niho bahita muri VIP kandi noneho umuntu aje muri VIP hari gihe aba yaje kubera uwo invite batumiye avuye ahandi numvise ko tutashaka oya hapana nta by'umu invite abantu boss bari baje kubera abarundi kubera baravuze ati mushakande dushaka Fizzo mushakande dushaka we love music nani mwabyumvise none tuze bro mugabo we love music yari rekandagwe sukwikomeza baramaze kwitahura barazi ico bari wala niko kwikomeza rego urabyumva barazi ico bari urabyumva rero bagane bo dukuriye kugwanira abantu bazokubwira ngo bana ngo ntibaronka ntuzikwiye ariko umuntu azokubwira ngo shongo ngo yahombye uwo ninya nka Burundi sho ni hari umunyarwanda urabyumva branding twakoze jewe ndi umuntu ntahura ijana kwijana yuko ata concert y'umurundi wokora ukayikora kuri Zion Beach ikitabwa n'abantu yego uko kuri sinzoreka kukuvuga nubu Fizzo nategure so kuri Zion Beach nta bantu bo mwitaba Fizzo ego kubera ndabikubwiye urabyumva musigurira kubera ayiteguye hariya yuca yirengagiza ikintu baca bagira ikintu ca over confidence hacabu kwiyumva kwa cyane ati jewe ndi naka ni nka bijya vyabaye kwa ntuzenya kwa Prophet Modeste bijya byabajya abana yazanye bavuye mu Rwanda yego ugaca wirengagiza communication ukirengagiza igisoda kikugirira branding y'ikintu abantu wego urashobora kubukundwa mugabo muri bino bihe birasaba bino bihe turimwo usanga hari ibitoro ugasanga biragoye kuronka ugasanga bimeze ukuntu kubisaba uko witegura kuko ndakubwiye yuko kuja mu gitaramo nkabijya n'imiburi ubika ibihumbi jana washize quelque part uvuga uti 100,000 make ya nyuma ndayateguriye umunsi runaka ni sevugira iyo save rero ushobora kugira utafasha umwanya umuntu agire werekane impamvu sizo kabonye ko kuri aeroport Farias na Musasi ibitenge aha jeho handashaka ko twashika urabyumva ndikunda kwereka yuko je nari mu kazi kose nategeze kwerekana valeur y'umuririmbyi wacu umurundi kugira abantu bibaze ko atari ibintu bisanzwe urabyumva ababifashe nkuko ari gukavya kujya ku nugukavya nyene nivyo umurundi udakabije ntaza twabonye Big Fizzo yasa nk'umuntu atabinezerewe marwe ko bagiye kumutegera nyene inde kubera byabaye igitangaro ntavyo yari yitetse beriteze ko azabamenyesha amakuru gusa avuga ati jewe nagiye ntwaye ibitenge kandi ibyo bitenge byose nabigurishije kuri Zion Beach none byavrage mahana n'abagurishije ibitenge hari hindi system narabigurishije ibitenge iyi ni wagemu turimwo ndakubwiye yuko nubu ari abafana ba Fizzo bakiza biga bitenge ambwe tirisha bibuzisha vyavre yego none kutagize byinshi rega numva ibyo bitenge byarondeye ku munota wa nyuma ibitenge bitatu nivyo nakoresheje kimana yigurishije 214 yego ayo mafaranga yarungitswe na Mario Balotelli igitenge ambwe yateke nkwarire mwijabe ku mugore wanje kimanikwe kwesha honyoko na Big Fizzo none Jesus is Lord ikindi gitenge cyaguzwe n'uwitwa Alexis Serugo yakiguze iraki 5 ikindi gitenge cyaguzwe n'uwitwa Andre baba mu Burundi abo urabyumva babahanye na Kirese Balotelli wenyene aba muri Canada mugabo nabone bucaza cyo gitenge uzobona niyaza tuzogira interview cyo gitenge agifise uwo muntu uzompuze nawe urabyumva Mario Balotelli Super Mario Balotelli mburi abantu barabafasha bawo rege nabandi bakabareza amahera none uramundangira none nzo umuntu angorane kigana ndazirakira urabyumva urazi kugura igitenge haraza ati ngomba ngo ivyo bishweka ngo ivyo bikabwa ati kiyazo sigishweka namateka cyakoze justement umukinyi Cristiano Ronaldo yarigeze kwambura brassard
ayita kuri match ya Portugal na Serbie umuntu yayitoye yo brassard ayigurishije 64,000 euros just kubera hari abantu bazi valeur y'umuntu ego vraiment niyo ari umuririmbyi yigeze kuvuga ngo simbizi ngo avuga ngo aratesha agaciro ngo abari siko bavuze ngo bari by'abarundi yego none wumvise yuko igitenge Farias yahonyoye ko nakidandaje akona agaciro namuhaye agaciro namuhaye ndakubwire jewe hano hamwe shika nkagushigikira vraiment sometimes nkumva ko ibintu uvuga ndagukurikirana abizi hari ibintu uvuga nkumva uri kuravuga ukuri okay simbizi aracavuza abaririmbyi b'abarundi simbizi agiye kuri airport gutora umuririmbyi w'umurundi amusasi ibitenge babantu bakashavuga ngo simbizi arexagera none ibya bitenge nyene ncenda bidandaza none mani wewe umva barundi impamvu yo kubidandaza nadandaje ibitenge umuririmbyi w'umurundi yahonyoyeko kandi ukigura kubera umuririmbyi w'umurundi yagihonyoyeko niyo mpamvu uyi Fizzo akazogaruka urazi ko Fizzo yaje pour concert yasura kandi mu Italiano vyarabitse yego vraiment yaje le 31 le 29 asubira mu Italiano le 31 icamuzanye ari concert gusa acarisubirira inyuma urumva ko gaciro vraiment hamwe ugashuja ngaho ukacuvuga comme si iyo concert ari y'umunyarwanda oya yari mu Burundi tuze duhereza agaciro abarimbyi bacu none abarangije igitaramo ni bande so love music so barimbye mu nyuma yego banse kuririmba nabo ndabagarukeko nabo ndabagarukeko ba love music barakoze amakosa barayakoze kandi bakoze ikosa riri professionnel nta kuntu uzi kuza kuririmba live utaza kugira check sound muga vraiment uravyumva ntibigeze bagenda muri check sound baca bagomba kuririmba gucomora ivyo abanyarwanda bari basetinze muri check sound yabo yego bacavuga toya mu bisanzwe hajya uragira save zibiri uzi kuza kugira live uragira live ya love music na live ya Christophe donc ibo ntibigeze baza ubo ntibaje kwera ariko aragwa imvura bitwaje imvura oya ne bazi n'amaguru hame kindi naco bazi n'amaguru gasimbizi kindi naco menya yuko ivyo si ibintu yo kwitwaza mu buririmbyi ari professionnel nivyo bitwaje ngo imvura naho wogwa imvura ndibaza ko batoza n'amaguru bo yego kubera mugabo hari akobereye abantu kuko nakubwiye ko VIP yari yuzuye VIP yari yuzuye kuva aho bari bapanze hose ari huzuye kuri 2020 batonda umurongo kugura itike narabikameye batonda umurongo abatondeye isukari cyangwa abatondeye urabyumva kandi Frank Generation 80 yambwiye ati yo ntabona iga live yawe ati itike nenda ifise ngira aranyereka itike kwari yamaze kuyigura yari yabihevye ati nabihevye ati kwa naguma mbona ngo abantu ngo ntabahari canderekana imiduga narayibona ko yari myinshi kandi igije imiduga yari aba VIP bagana bari barishe 500,000 million abandi nabo bari batonze urumva abandi ba 2020 bari batonze kubera bari kuri promotion itegwa kenze kandi bari barindira ngo imvura inahiterega mugabo kuri Zion si bwa bwana si bwa bwana kuri Zion ega si hafi udafise déplacement hariya ntujayo ntiworoshe haya haza abana bikomeje ikintu kizimbutse kuri yo ni 5,000 iyo ni fana 5,000 fana na badge ni 5 uravyumva 5 none simbizi wowe wibaza ko uri kuraraba reka dusubire kuba love music kubera ko nibo batwahagaze ko cyane tuko turavuga uravye iyo uko kwanka kuririmba cyangwa ko guta performing kwabo bivanye nuko bashaka kuririmba bashaka kuririmba live hama bakaba bagize live kwera Christophe yagize playback je ndafise ikibazo rero wobona bitari Christophe yahenze abantu kore karagira live kandi karagira playback Yesu we video ze kwiraba kuri Facebook yanje mze no kuyiteresha reje nabibonye uvuga ngo ntibivuga oya nari karavuza mugabe karavuza ngo ni semi live none semi ikintu kimaze kuba semi nikigire live abantu babijeje yuko uzogira live kora live nkazi za vishu visha kubita live abarundi bagira full live kidumu namaze kuja muri concert ya kidumu ego jya mugabo vraiment ego masemi mucyo witwaza ngo urumva ngo nivyo bigezweho gute dukeni love music bagize full live kandi bakararimbisha n'abantu barakora live
indirimbo za love music zose zira bari bazitse ari hindi bajya banaririmba neza kandi so rero noneho urabona ko ikibabaje rero ikibabaje nta media bigeze bavyandika bavuga amateka ico bakora bakibaza guponda abarundi ngo barabwo ibyabaye ngo kameme love music rero bakroti igiteramo hakuvuga ko basakagaye Habu umuntu yagize nabi n'umu MC atigeze amenyesha public yuko love music iza kuririmba inyuma ya Christophe. Urazi ko abantu baciye bataha love music ivuye kuri stage. C'est vrai. Donc none love music bagiye kwihamagara abandi batashe nuzira urazi ko ari abarundi bavuga ati Fariaz yaje kuririmba cyo twitahira. Yego. Donc love music yaririmbye asigaye abantu bake. Kubera abasigaye aba Christophe bari bake. Ko bariko barasaba mushaka nde bose basaba love music. Yego bose. None kwereki nivyo kuri programme ivyo byari biriko canke byahinduriwe hayi. Programme? Hatangura Rinoji. Ngakurikira with design. Hagachaza love music. Yego. Hagachaza Big Fariaz. Hama Christophe. Yego. Love music rero kubera niwe bakurikirana na Big Fariaz. Yego. Love music baje bapropose kuririmba live. Yego. Barabangira ati mwajogira check sound. Kandi ivyo birumvikana. Abyumva? Yego. Sa ivyo birumvikana se professional. Bacha baranga kuririmba. Bacha baramanuka kuri podium, baranga kuririmba. None bwiye ntibisubiza inyuma muririmbyi. Non ni pro, ni sawa. Et non oya d'une part ni bon. D'autre part mugabo abantu. D'autre part nabo urumva yuko ikosa bakoze nuko batagize check sound. Ko yabagize check sound bacha baduhereza live. Kwa love music na pro ni bashobora ati twebwe concert nki tubona piano iri haga tubona gitari gihari turakivuza turivugiriza ni bon uravyumva rero kubera bansakagaye kubera abanyarwanda urazigende bacha bavuga uravyibuka ivyabaye kuri ba Bruce Melody nabande bacha bavuga ngati ngo bonye niyo bagize live yego nivyo bakora si live ni semi live kwa bibonye kwa The Ben kwa kwivuga amazina baramuvugiriza kubera yari afise ingo live band neko ramuvugiriza ingo ntigira semi gira full live habarura baking akagira baking byose mugabo vya Christopher ama baking warayumva utabona uri kare yamugirira umva ko yari semi kandi muri semi urashobora no kwinumira ugwayekenye Jojo kandi abantu donc arikagira iyo biri computer umva computer abari mu Rwanda hariya baba bafashe bagategura ibintu bisa nka live indirimbo nyaje guperform gaza guperforminga yabirimo oya urabyumva mugahagurira computer rero niyo babwira play niba ucomba vyiwe bivuga neza gusumba iby'abandi kubera iki ni ibintu biri enregistré sikuvuga ngo ni ibintu ngo biba biri hari indirimbo bagerageje namba yitwa gute numbaze ibintu batangura bavuga ibintu ngo by'Ikigali numbaze ngene iyo ndirimbo ivuga ngo Ikigali ngo namba habaye iki namba bya ibintu byo mu lockdown numbaze ya Christophe wala se arambwira ati iyo ndirimbo nayo baza gushobora ati ndakurahi ati turayitse wala se bo muri ngo live band baratangura kuvuza ubwa mbere Christophe aragerageza biranka batangura haze bayisubiyemwo truafa vyanga bacha bahitamwo playback nane simbizi ari urumva ho kandi ndakumva indirimbo nigwiwe gabuki ya equipe bari bazanye ugu tipo fusu dread bagomba yo kwigira abameshe aratangura tinti baravuza kubita battery vuza wapi arasubiramwo wapi arasubiramwo kandi wapi achatamwe playback bisigwero umusinga twebwe bajya batipe bo barazi faiblesse yabo nivyo namensemera kuva kare nka love music bagiye kureklama kugira live maintes fois ku marezo sociaux nabaza na ba Simplice ba Nelson ndababwira ati ni munduyinkira ama video ya ma repetition y'abaririmbye banyu gute Christophe twarabonye ko yagira repetition ziwe kandi nivyo twigeze tubona ama repetition love music bisigura yuko iyo dufate nk'ubu tubona ama repetition love music
je kuri nisanzwe ndi mu kazi kose nari kubiposta muga Simbizi nafise ikibazo kimwe none ko yari yagize amantu ze yakwiye yari yagize ama repetition yakwiye kubera iki atari gushobora kuririmba full live kandi ari umuntu yari yagize oya izo repetition nyene nivyo bariko barategura ayo mantu zenya ayo masemi erega barabirikodinga ya baravyanregistra rero bwawe yari repetition azo gufata nk'imisi ariko ari ya registra ivyo bintu azoko akaba yabipanza azivigene bizokurikirana wari kuravyumva bisoundinga nka live kuko nta munyarwanda yomara amasaha 3 ariko arakubita umuziki reka abaye kidumu okay abaye vishu swat uravyumva baba recordings badonke baba babigize expo uravyumva ningene binavuga urumva yuko baba bakisemwe n'ama efe biri mixe nico gituma nawe nyene bari kuza gutegura avant donc bakavuga ati bya bintu yaje ku mugabo we love music iba twereka ama video bien avant bari muri repetition kwari kwaritegurira show naje byari kumfasha abantu nkabategura yuko we love music izogira live Farias we nigeze ari umwanya wo gutegura na band yiwe kubera yarari muri Italy muga yaririmbye neza araduha show umva ingene bica bigenda genre umuntu agira playback acha yitwaza aba danseur niyo mpamvu ubona yuko baca bategurana neza ama choreography kujya ku buryo juste umuntu aronke vibe aronke show no office byose harabamwe ubuhinga udagize live chukora utuntu dutuma haba vibe abantu bagiye show yego urabyumva niyo mpamvu rero usanga rero ama concert mwe najya en général concert vraiment yagenze neza kandi dushimira abantu bazaratumira dimo bazabarategura amantu z'amasho nkaya kuko aragaburira abantu benshi ijya show impamvu ngoma ndakubwira yuko ari show y'abarundi ni nakubwiye kare yuko gushika no munsi Fizzo atotegura show hariya nibyo ukunda niyo mpamvu aba investisseur jara manake babwiye kugira ubu no munsi umuririmbyi w'umurundi azosubira gukora show ya wenyene avuga ati ni show yiwanje yego nibituruko turubaka bisaba tugire valeur twagaciro nibona batashe kuri aeroport je nemera nka Basasira ibitenge nivyo nibaze ngo nibinde nibinja nkangasemerera nkavuga ati ufise igiteramo twereke kuri mu myiteguro duhe twereke kuri mu pro kuri muhinga ikintu cyo tubaba umuntu ava muhira aze ukuraba yego uno munsi uracyafise kakanu je ndi jewe ndi gihanganga hama wabura abantu bagafotora ivyo bica bidusubiza inyuma uno muziki sivyo mugabo utweretse yuko umuziki ari umwuga imyiteguro yawe ukayerekana ibiki byose turi muri repetition turi muri ibi urabyumva ivyo birerekana yuko uri umunyamuziki uraza no muri football utegeza kugira entraînement muzi ko ufise match kandi entraînement ni bikaze gusumba mbere n'ujya munsi wa match ko niho wigurukino ukigata bizogenda gute abandi bo nivyo bagezemwo baramaze kuba professional urabyumva muga Simbizi reka mbe urazi yuko burya na Christopher wenyene en personne Christopher yaje ari jeudi atasubira mu Rwanda vendredi achagaruka samedi kubera yarafise deal vendredi mu Rwanda yego umujamarakaze no urumva genre barubashe cyane kijya giteramo yego urabumva twarakigize kijya giteramo mwaraki jewe nabanje twarakigize kinini ko utarumpamagara ngo ndagufasa twaramfashije kandi merci warabimajije kenshi nga muri kazwa nakubajije mugabo ubahaguha ivyunguka ukajuta nampa none ko uri mu kazi niyo mpamvu nategeza gucrea ama content atuma mumbazi vya Christophe none kubera ko utansororera kandi hari habakubonye kuri kazwa akavuga tuzokwitaba ivyo rero ni mu nyuma hano umuntu yambwiye jewe Simbizi piye nteka avuga n'ivyo canke ni brag vyagute abantu bamamba bakumbaza Simbizi naguteye n'inkuru nyene ibintu biba vya hari abantu bazi ko nyene je nawe dusohokana ibintu biba vyakomeye birashoboka mugabo bamara kuguha ivyunguka cubijya wenyene bane oya mba ndi mu kazi kose mpamagara man ubona kandi rero a partir y'ivyo twabonye yingene ijyasho nashoboye kugira communication yayo hari ibintu byinshi nagendiga okay naratahuye sivyo sinzi ko yibuka umunsi Prophet Modeste adutumako ani nzi ko ngiye tuyaga ivyunguka mugabo nawe ndamupangire strategie je ndi umu strategie wewe shoye kwa Modeste wayibonye gute shoye kwa Modeste communication yari iri hasi
kandi ibintu byari bon du moins ntibyari bifise ntuze organisation kwiye communication byose bifira muri communication organisation. iyo ikintu cyose iyo ufashe ukanegrija communication babipfuye none uramubibwira kugira ngo la prochaine no je ndabibwiye abantu bategura ibiteramo babe bakurondera sabategura ibiteramo gusa je 2025 ndazi neza yuko abanyamugambwe bazondondera ndabaronderera ndabereka ama strategy akoreshwa mu kurondera amajwi ibyo ndabikomeza rero oya experience ndayifise ubwo n'ubuzima ze gukora je ndamaze kurondera amajwi y'abanyepolitiki ndamaze kurondera show gukora ikintu gito ntwayibonye none kuri show ya Christophe narabibonye bajya abantu bona bose baje kubera ubunini baramenyeshejwe yuko show ihari urabyumva yego harageze kandi no gushanga abarinzi b'abarundi bajya barinzi b'abarundi narabahaye agaciro yego sivyo kandi mwimvuye kuri bajya baririmbi bajya baririmvyi impamvu bari bo biyumviriwe ko cyane kubera urumva d'abord nibo baregereye gose umukire yabazanye Simplice na Nelson kandi bategezwa kumuha ntuze ndakwereke urabona giteramo Simplice wana Simplice imitahe bashize mu baririmbyi batumiye barungutse cyane c'est vrai gose para binasanzwe kwara iya barahomvye babimbwiye je ivyuka byibanje babimpaye kare uravyumva mugabo ndi sûr certain bashobora kuba barungutse nka gatatu inshuro zitatu kurenga amafaranga bashizemo uravye none umvise yuko amatike y'umuriyoni yaheze amatike ya 500,000 yaheze amatike y'ibihumbi ijana yaheze haba hasigaye cyo dusiga duharura rero nk'abantu baje barishe ziya 20,000 ni benshi dufate ko baje nk'abantu nka 2,000 kandi iyo bateguye amatike babazemwe n'inyungu je ndibaza yabyumva dushiremo abantu 2,000 bo baraje kwa example barishe ama VIP tuyakuremo dufate nk'abantu 2,000 baba baraje barishe 20,000 si miliyoni 40 yego izo miliyoni 40 ucufata yuko umwe basi baranywe nk'ifana nka zitatu yego kubera hajya bari mu mashomwe najye bacashira ku mapri normal urabyumva yego bagira gazi bazisohotse haganye ni bande ngene giteramo ni ega hajya Modeste hajya hano yakubitikiye hajya kunuzenya nukubera cyari cyo cyabakizwa abantu yari yaronse Modeste muri cya ibintu byo kurya byari bihari voilà uretse kubisha ibintu byo kurya yesha yunguka kandi bagashira ibintu biri mu masorte yego hajya vraiment yari kunguka hajya ndazi ngejo nka DJ Paul kubera yari yakubize hajya stati yawe nabonye ivuga ngo DJ Paul ngo ni nyina savediri hajya Paul ntabuze ni miliyoni 200 z'inyungu yakubise kuri show y'umusumo urabyumva yego niyo mpamvu rero ama business rero mwe naya urabyumva wowe umuntu agiye agatera induru ngo abantu ngo shongo yahombye yake utateye ibiharuro aho umuntu yungukiye ngo n'ubujuju we ko bwawe rero vuga DJ Paul donc kuri investissement yagize haba muri donc uri kuraraba mu bantu bategura ibiteramo muga DJ Paul ntabwo yavugije cyane avaye ku giteramo gitangura nta nabintu oya Paul DJ Paul arafise ingene utuntu twingena dukora kandi kimya Paul akora ibintu kimya niyo mpamvu nkaje dufate kubera iyo dufate nk'ubu nataka show ya Paul nkagenda kuyikorera yego naca niki ya Christophe yego kubera Paul asanzwe afise inguvu vraiment mujya mugabo no legend urabyumva rero niyo mpamvu kandi Paul ndeze era nabiboye avuga ati sa umupeti vraiment kanda mureke hari undi murangandika ambwira ati banzweze kwanza akazi ka Christophe yego hama tubandanye apre diri urabyumva kubera iki akazi ka Christophe kubera byari bigoye ko abantu hari yaboja kuri Zion yego byasaba rero yuko ni concentra gusa ku kintu kimwe ata bintu by'ivurugu ngo shire nk'ibi nibi urabyumva niyo mpamvu rero burya ibintu biriko biraba umwaka uheze neza uheze barimvye y'u Burundi bahawe agaciro barahawe amadiri urabyumva abarimvye bacu barahawe amadiri barahawe agaciro twarabasasiye ibitenge hamigire gisha gikurikira rero nukuraba ati uno mwaka rero wa 2024 bigiye kugenda go idusubira inyuma abacu barafashwe nabi mu Rwanda mugabo wavuze bazize reka nakore ikintu bazize iyi
babwire Simbizi kiri kuna Double J. babwire ko nakuguriye Simbizi. Babwire ko nakuguriye ivyunguka. Babwire ko je nakuremeye. Bagiye mu Rwanda. Zaze ko wihanganira. Kwembo ninyama. Je nibuka kantu. Uyibutse iki Simbizi? Ngene kiri kuna Double J. Bagiye mu Rwanda. Bavuga ko bavajwe nawe. Yago. Abazimana inyama bacaravyibagira. Dog inyama yago yabahaye byatumye. Nababonye bo. Nabibonye n'impene pe bara. Kubera inyama. Baravyibagiye. Nawe uribaga ivyo tuko tubavuga kubera inyama mpere yose hani yose ayishira hajya. Mpere saha mwayifate zana ukanera ndahagufatiye. Ufata inyama. Ngenda mushira. Zana gasani kose. Ubundi nabagira wibagira ibintu byose bari kura man rega bari ko bakubona nga. Oje. Nana ngaho nakunjira ngaho. Tire bimeze gute? Mushi. Ndakunyo. No muse muri kazwara ibintu ni bon. Mwisho munyu. Manogomba tuve motiwe. Tana pilipili na. Aha, Simbizi banza utamere rimwe ndakubaza ikibazo kimwe cyanyuma kuko ikiganiro gisa nk'ikirangiye. Kubera Babwire ko nakuremeye. None umva ikiganiro kandi twavuze ko dukora iminota 30 ubunye tugadukora amasaha 2 kubera inyama. Inyamiraje. Man iyo. Sivyo? Umviriza. Inyamiraje. Shenibuka. Ivyano zina byabereye mu Rwanda. Yego. Okay yago yababagiye impene byose baravyibagiye. None man rega nta babagiye akajama nambari inyogoye. Inyogoye yarababagiye. Uno munsi n'umunsi wiki. Kugaburira abarundi. Tubibagize ibyababagiye. Inyama. Inyama bari nambari inyama bari bakeneye. Situke babugarama vraiment. Tuba Bugarama tukabagura inyama bashi. Inyama. Baswa kiri kuyabuza amahoro. Kwera umunsi ijyasho iba. Umunsi yaronse na diplome. Narabibonye. Yagiye kuri airport yamena costume. Urumva yaragize stress. Yabaye wanyuma d'abord mu ishure. Diplome ya nyuma bagenda baranegosia amanyanga ngo babahe ngo diplome y'imbere kugira agende kuri indege. Inyama, ugiye kurera inyama. None rukundo se. Oya ko urukundo gwiki. Urazi ko abaririmbyi ko ari bonyene batumara amazi. Okay. Satubi yaragiye ngaho avuga ngo urumva ngo ari abantu nk'abadumba ngo bone sawa ngo mugabo ngo abantu nk'abasimbizi abaririmbyi bonyene baduteza urubwa ari batumara amazi. Ugenda korera inyama. N'umuntu ho. Eske jewe ubu wino muhamagara kiri kuna Double J ati nimuze mu meresho nzobabagira impene. Boza. Boza gute? Ntibashigikirana mugabo wo icuvuze nico. Okay. Ukora kuri kazwara. Genda basabe interview rabe ko bayigura. Mane bagenda yo bompa. Mugabo bagiye mu Rwanda bagenda kumara ku nyama, inyama. Attends, niyo yobora umunyesha makuru wo mu Rwanda. Umuswere. Umuntu ho TV namba yinde. Yo baba baha. Amu inyama gusa, inyama. Nato yimuha. Amwokereza inyama. Simbizi 2024 ushaka kugenda gute? Muri muziki ubu. 2024. Akazi nabara nkorera kwagusa ubu umuzane azongendera kwimpanura. Azo 50. Ubahora guhemba? Ni fois 3 ni 300%. 300%. Nongije 300%. Je nanje. Wifuza ko tugira imibano. Yo twarabanye neza ntangora. Je nanje shaka inyama. Gusa. Umusane azonkeramo strategy. Ubona ramaze kwitahura. Umwaka wa 2023 wari umwaka wa experience w'ivyunguka. Sivyo? Umuziki warungutse kubera nakoze ivyunguka. Kubera umwaka warangiye, umwaka uheze Fizzo, Satubi, Inde, umurundo ba Bifesi bakoze show barabura n'umuntu numwe. Show yabereye kuri stade. Umwaka urangiye bakoze show yuzuye. Yego. Nibitwaze ngo baje kuraba umunyarwanda, tuvyibuke neza yuko n'umunyarwanda duhuze bahamagara nde We Love Music. Urukora ntora? Yego. Ivyunguka je nagiyemwo umwaka ndawurangije umurimvyi mu Burundi afise agaciro. Donc rero bunye. Ubu rero uzonkerera ko strategy d'abord kugira tuyage tunabonana.
umbaye maître muvayo Jean ndabibuze ngo turi kwa maître muvayo consultation kwa maître muvayo ni 50000 atacu uravuga consultation kugira muyagi ukeneye ikimbira ikibazo cyawe nta byagusa umwanya wanje ubu nagira nze musabe interview sa nagira nze musabe interview oya interview ntangwane muyaga ntari umugabo consultation kwa se mavumba kugira akubwira ati kibazo ni cyawe dogiteri asaba ngahe umuganga asaba ngahe consultation ça dépend oya uzimvye nanga hari tare mu specialiste nanga haraba 20000 jewe rero kubera ndi umwe ni senkani kubera consultation yiwanje ubwo bumenyi nje ndabwifitiye jenye urabyumva nora ndabutanga kwa gusa ubu naho ugiye gutanga senkani consultation kandi bazananye niyo 2024 ukazobona umusari ngo twari twicaranye kandi umusari uzobona nazofata ifoto posting ataraziranye senkani kandi uwo musani imitwe nzomuha muzuza murabibona nanje rero zompa imitwe simbizi je mbaye ndakwisabira we nangora we ndazi ibyo uzoma safi tubasezerere kana muga umeko simbizi wallahi bye bye abakonzi bakazoha TV nagenda bwe komeje kugura simbizi nyama nta kunogera ntaziriye ko ciao ciao Kazwa TV. We want the words. The solution of all truths.